ngaha. Karibu. Muraho muri impore. Turaha. Murakomeye. Turakomeye. Asha. Naje mvuye gusenga hiyo nariciye ho ndabahe mwiriwe. Yego ndebe no kuntu mumeze. None amasengesho yagenze neza mugaba kakana kwera ka. Oyo kuye kugahagarika kwera Imana yarakabuje. Yego Imana yarakabujije kwira. Oya kakantu Imana niyo yagonze ko tuguma tugakoresha kuko iyo Imana itabishima ntikabako kaboneka. Murakoze cyane rwose rero reka nicare ko mu mpaya gatebe. Karibu. Naho ubundi mwari muraho mukomeye. Turaha. Akazuba gusa niko kakononye ngaha wa muntu we kararenze. Ni vyiza rero reka tubanze dusenge gatonyi. Umirize dusenge gatonyi. Yego kandi usinzire n'amaso dusenge Imana yo mwijuru. Haleluya. Reka rero dutangure dusenge umeye kudahumiriza. Nkobi nafashe ipofisi yanjye kibisuma bibiza muri ubwo buryo nyine ngo bariko barasenga barondera gucucura umuntu. Reka rero dusenge. Murakoze Mana yo mwijuru. Neza gira runo rugo. Neza gira uyu mwene wacu. Ibi bintu ari karanywa. Biramukubita hasi. Bikamuteza isoni. Bizomujana mwijuru. Rero Mana umuheza gira umutima w'ubuhinduke. Ntazasubire kunywa. Turaryoshe. Murakoze byose ndabisabye ku izina rya Yesu. Amen. Ndamuraga Bibiliya. Iyi Bibiliya nzayikurikirane. Ufise ubutumwa bukomeye mw'iyi si. Rero Mana n'abanywa n'abantu twe kubiyegereza bakaza barahinduka buke. Murakoze. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego. Karibu cyane. None uvuye gusenga. Ega naho ufata agacupa na kamwe ntangora. Oya, aho sishobora kuko ngaho. None ufate. Jewe nifatiranganye na gasoda niko ninywera. Soda mwe yuzuyemwo bya bisukare. Bizobica ibisukari biri mwayo masoda muguma munwa bashaho. Nanja zirimo. Nitwuje n'Imana aheza urazi tujya tuntu wacu nyoye kume mu bibereye nko mwiza. Uro kwishingwe reka data. Ngira kamwenyi nyene ngaho. Ingenda kuzanire. Byo bisukare mwiyo bizobasuka. Jewe muze mu ndondere. Zana twe kunywa none kari ko Imana yadutegetse. Ingenda kuzanire niwinwe. Nzanira. Mbega uyu muntu basha jewe nk'ivyo bisukari icyaka kigume kinyica reka n'abapasitori dukwiye kuza turareba tunywa kamwe. Ego cyane isukari cyane mumenyereye. Zanya uranakoze Ajewe ivyo byarananiye. Mbega shahu maze iminsi mbabara mu nda mugabo nagombe sindagusuzugure nzokamwa n'uyu munsi ntasi. Baragupimye ko urwaye mu nda. Ubwo genda ndonderere yuko hoba hariho amazi mu nzu. Yondere ko bari amazi mu nzu yene nse gucisha. Unaniwe n'agasoda gasosa amazi adasosa urayashobora. Amazi yene ko mu nda haranja cyane gose. Mwega jewe rukoti zoyo nzoze mbone. Ega uyu mugabo ibaza ngo ni wowe icyota kigume kinyica. Erega n'abapasitori reka sha ninda za kwisuka ku bintu zenye ibisukari. Ibintu by'ibisukari muteza diabete kadata nakolongo. Aha rero bagumywa Reka ndakagotomera na ningoga ataraza. Jewe rukoti ibi bintu by'abantu mwigira ngo murasenga. Kuyanwa. Hene ndariba n'akantu gasoza. Nanje ndagasoma nkabona umuhogo wawe
uraserutse naho uvuga ngo urasere ahubwo ukanwa winyegeje ubwo uriko uranwenza kweri gukasha aho ntawe urebayo ntawe ureba nyene twebwe tuba twimwe mazi yuzi none ico kiringaringa ko mbona ugumumira mate tora kamwe ntacuba sinzobivuga asha ahubwo nawe rero ukwiye kuvayo asha kamaguruke nongere senge gatonye mugabo ntuhindukire ngiye inyuma ndagushiraho ibiganza kugira ngo nyene Imana iguhezagire ntuhindukire mama reka rero Mana ndagushime ndagushimagiza Imana yarakoze Mana yanje irahezagira amazi duhaye umugenzi imaze kuyahezagira irayaduza iragira umurebe ibintu agumanywa umurebe Mana umurokore mw'ibi bintu vy'ivyaha haleluya kandi nawe haleluya amen haleluya Mana y'ingabo yego nabwonyene nukubihezagira tukabiterura tukabihezagira kugira ngo uyu mwene data ntibimwice nuko murakoze jewe rukoti vyuma jewe rukoti ico mbonye ndabonye erega ndariko ndagaterura ndagasengera jewe ninywera tuno utunyene tutarimwo akantu acupa ryanje yarigege ega nyene kumuntu ndiko ndasenga nyene kumbure Imana ikibigurura ikabikuramo kugira ngo ntimusubire kubinywa Imana ikibikuramo kubera ko mpwemu yera bariko aragaruka azabikuremo ruraryoshe ntawe uzoruheba ntawe uzoruheba yego murakoze tubashikirije ibiganiro mwari kuvugana na Theogene Gahungu tukaba turi kumwe n'umugenzi tubagezaho ibiganiro tukabatwenza mu bintu bijanye n'amakomedi murakoze cyane rwose abadukurikirana mubandanye kugira subscribe n'uyu mukomedi yamwe dukorana w'umugenzi nawe nabibwire mubandanye mukande subscription ni jewe Theogene ndi ku Magenge Ruhinda murakoze nawe ni nabibwire nanje banyita rukoti vyuma abantu mwese isi yose mugerageze kudufata mu mugongo kugira ngo turabe ko ibi bikorwa ko vyobandanya bitera bija imbere.